Tumaze igihe kinini dukorana n'abarundi bari hariya, urabona hari abarundi benshi bagiye muri Amerika, bamwe bagiye bavuye mu makambi y'impunzi, abandi bagiye mu buryo bwa green card canke bagiye kwiga. Rero abo turaganira, bari mu mashirahamwe atandukanye, hari abari mu mashengero atandukanye. Twebwe dusanzwe turongoye ishengero, ku buryo tumaze iminsi tuganira n'abarundi bipfuza kuza gukorera imigambi yabo ngaha mu Burundi. Twaragize igisabo twasabye ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye twakira kugira tumuganirire, tumuyagire imigambi dufise. Aha rero twari tuje kumushikiriza imigambi, twayaze bitari bike kandi twakengurutse cane. Ubwa mbere ni ukubona umukuru w'igihugu atwibuka nk'aba diaspora, abarundi baba mu mahanga. Kenshi intwaro zahaciye wasanga batubona baturabira rirari, bibaza yuko turi ngaho kurwanya ubutegetsi, kandi ntibatubona ko dushobora kuza guteza imbere igihugu catuvyaye. Ubwo wewe yaturemesheje, yavuze ati jewe kweri tuzokorana nta ngorane. Turashima imigambi yiwe yo guteza imbere ibisata bitandukanye, natwe twamushigikiye. Twavuze yuko hariya dusanzwe dukora ibintu bitandukanye, nk'aha mu bano barundi mubona, hariho abarundi baje bava mu ntara zitandukanye, mu state atandukanye hafi 50 za Nebraska, New York n'ahandi. Abo bose n'aba entrepreneur, ni ukuvuga bakora ivyabo, bafise amafaranga bariko barashora ngaha mu Burundi. Ariko twashaka yuko leta tuganira nayo, turabe ukuntu yoshobora kudufasha canke twokorana nayo kugira ntituze tuza umwe aza gukora akantu kiwe wenyene. Aha rero twayaze nk'abashaka kuja mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Umukuru w'igihugu yatwemereye yuko agiye kudufata mu mugongo, kuko dufise amateknoloji hariya, nk'aho mba muri ayo nk'akarorero. Ni intara ikomeye cyane mu bintu by'uburimyi n'ubworozi. Twifuza yuko abarundi bakorera hariya n'inshuti z'Uburundi n'abagenzi b'abarundi bafise ubuhinga bwa none muri ico gisata c'uburimyi n'ubworozi twokizana ngaha mu Burundi. Twaganiriye ibintu by'amagara y'abantu, ukuntu dushobora kuzana twebwe nk'abarundi dukora hariho abahinga b'abarundi, kuko navuze ko hariya bagiye bakiri abana barize n'abadokteur, abandi barakoresha abanyamerika. Ubwo rero twashaka kuzana ibikoresho nk'ubuhinga bwa none, tugakora n'ico bita medical tourism. Abaganga baze baraza mu specialisation atandukanye. Hariho nk'abifuza kuzana amaklinika ari avance nk'ibintu vya dialyse, bivura amafyigo, abantu bagwaye amadiabete n'ibindi. Hariho abagwaye ingwara z'imitima. Twavuze ikibazo c'indero, hariho urwaruka rw'abarundi, abavyeyi babo bavuye ngaho 72 bahunze, 93 bahunze, batabona badashaka kumva ivy'Uburundi. Abo bose baje baserukiwe ngaha, bifuza yuko urwaruka rwa hariya rwateye imbere rw'abarundi ba muri Amerika, bifuza ko zo baragira partenariat n'urwaruka ruri ngaha kugira bashobore gupartager ubumenyi, bashobore gupartager technology, hanyuma baze baragira ico bita exchange visit. Abajene bari hariya baza ngaha, ku buryo n'abari ngaha nabo nyene dushobora kuronka ibako ryo kubajana hariya. Rero ivyo bizoranforsa kumenya icongereza, bizoranforsa kumenya ubuhinga tugezeko. Twavuze nk'ikibazo ngaha kigorana cyo kwideplacer, turavuga ati hariya dusigaye dufise imodoka ziri electric zidakeneye igitoro. Nkaha uyo n'umugambi twavuze ngaha dushobora gukorana n'umukuru w'igihugu akadufasha kugira tuzane imiduga basharja nka kujye dusharja taraca n'ibindi. So twaganiriye ibisata bitandukanye, hari umva navuze indero, navuze technology, navuze amagara y'abantu, navuze uburimyi n'ubworozi. Umukuru w'igihugu yatwijeje, ariko kandi twanamusavye twamusavye ati hari abarundi benshi bakunyotewe, hari abantu ngaha b'abarundi dufise hariya batarahonyora mu Burundi imyaka 20-30 iraheze. Iyo babwiye kuza kwinvestisa ngaha, bumva umengo uri kurabasaba ibintu bigoye cyane, kubera ko bafise image ya kera. Twamubwiye umukuru w'igihugu azoze kutugendera, atugendere, kubera ko nk'ibikomera abarundi benshi bagendana, uwo bibakiza n'abantu babiri, ni Imana n'umukuru w'igihugu se Barundi. Aza akababwira ati ibintu byarahindutse, kera mwahora mutora umukuru w'igihugu bakamucisha ku buhombo, uno munsi siko bimeze. Uno munsi igihugu kirapanze. Nimuzane rero iyo mitahe, nimuzane rero ubwo bumenyi, nimuzane ibyo mwifuza, muze dukorane. Umukuru w'igihugu yatwijeje yuko twogenda tugapanga ibintu neza, tukabishira ku murongo, hanyuma ababijejwe mu biro vyiwe bazotubwira, aheze adutera itekaze aturamutse. Rero turaryohewe cyane ngaho, umunezero ni mwinshi. Twebwe nk'abarongoye no delegation, turanezerewe ko leta ihari, ahubwo dusanze ibyo batubwira mu mahanga atari byo, kuko mu mahanga dusoma byinshi,
abantu barandika ivyo bandika ariko twebwe nitwe turi aba vrai ambassadeur tugiye kwivugira ivyo twibonera aba ngaha turi ku kirimba c'umukuru w'igihugu kera siko vyari bimeze aho Bujumbura twatembera bamwe turageza no mwijoro ibintu bimeze neza rero turabashimiye ukuntu namwe mwatwakiriye twagiye gupagasa hariya no guhangayika ariko tuza tubizana ngahi wacu abashinwa niko bakora abahindi niko bakora uragenda muri Amerika n'ahandi bakarahura ubumenyi kazana imitahe abarundi bari muri diaspora nuko bimeze twebwe turiyangaje yuko dushigikira imigambi y'igihugu kandi turi kumwe twese birashoboka nkuko nyene icubahiro yama bitubwira murakoze.